gutangura witwararika kumufungura imfungurwa zimugirira akamaro. Niyageza gutangura ishure rero wategerezwa kumuhitiramo ishure ryiza kugira umwana wazo w'incabwenge. Nimutangura rero guhangayika mutwara abana banyu mu mahanga, Association East African Intercontact ikibazo kibakemuriye kera yabazaniye Ecole Fondamentale Kids School. Bakaba bakira abana guhera ku myaka 3, ni ukuvuga guhera muri y'amashuri yo kwimenyereza Ecole Maternelle gushika kuri y'amashuri shingiro bita Fondamentale. Bakaba bigisha kuri ya systeme ya East African Community Icyongereza, Igifaransa n'Igiswahili. Akabijya rero umwana agitangura primaire mu mwaka wa mbere gusa baje batangura kumwigisha bya binyabwonko bita ordinateur. Akajya guheza umwaka wa 6 ari bita umwaka mwikorana buhinga. Barafise na bisi yunguruza abana niba babijyanira ku ishuri bakanabatahana. Sibyo gusa barashizeho na programme y'abakuze bakeneye kwiga Icyongereza n'Igiswahili. Akavuga bari kuba bamaze kwiyandikisha. Ngo nahuzi ninganye no mu gisagara ca Muyinga muri quartier Kibogo yebesha bakunda kwita mu kizungu ishure batazira kwa jogging. Hari n'ibindi byiza byinshi nashoboye kukudondagurira. Akira kano kanimero ka telefone uzubibarize 71 577 977 cyangwa kuri 79 985 310. Abakoresha bwa buhinga bw'itumatuma nagongurukana bumenyi bandikira kuri email yabo eastafricanintercontact@gmail.com. Dutegura abana bacu kuba incabwenge kuko ari bo Burundi bw'ejo. Kids School ni ryo shure ryonyene riduha icyizere ku kazoza k'ibibondo byacu.